inzoka we Beno urabonye inzoka imbere gato yasinzo niki ni kintu nyene cy'ugicafu kiri mu mazi ariko mu mazi hari ibintu byinshi mana yanje barakunda kuvuga ngo matanganyika rero ibintu by'ibishitani ntabyo urahura navyo muri imyaka 5 amashetani ntapfa kugufata ntibakubeshe bavuga ngo yariyo sindabyanga ubwo rero umara nabwire mbwira abantu ati mugire subscribe kuri Buja Hit TV aba mubwire abantu his class kuri Buja TV gute ugati abantu mwese muko muraturaba mugire subscribe kuri Buja Hit TV abantu bose ariko baraturaba bagyoherwe kuri abagire subscribe bagire subscribe Yes, amahoro y'Imana bane namwe mwese mukunda ibiganiro bya Buja Hit TV. Je banyita Isaac Classic. Stories niza ziri nyene zose hose uzisanga muri Buja Hit TV. Okay, nice kabisa. Uno munsi nkuko mubizi tuyagana abantu batandukanye bakora ibintu bitandukanye ibikorwa bitandukanye. Uno munsi rero ndahantu ku kiyaga. Murabibona namwe ndahantu ku kiyaga. Iki ni kiyaga cyiza cyane, kiyaga cya Tanganyika, kimwe mu biyaga byiza cyane muri Afrika, kimwe mu biyaga byiratiro dufise mu Burundi. Murabizi aha rero turi mu gisagara cya Bujumbura. Benshi tumenyereye uburovyi bakoresha zijya bavuga ubwato amasama ugasanga bagiye hariya binje hariya bazanye ubwato barovye byinshi, ariko rero hari abandi baroba biciye mu ndowano je niko ndayita sinzi igera igera mu kirundi bayita igera voilà niyo benshi bari bakoresha hari bamwe bakoresha iyo system, ariko rero ikintu gisha nibaza ikintu ngiye hasi ndavuga ati je reka abantu nje ndabayagishe gato nuburyo baronderamwo izi ndagara ubona nazibe zimwe ngizo ngaho bazanikiye hangaho iyo seri system kugira bironkere ibyo bafungura barondere ubuzima nk'abandi. Ndikumwe rero nabamwe bamwe ngaho basanzwe bakora kano kazi ko kwironderera indagara, urabona ko hari n'abandi basore hariya bicariye hariya cameraman banyereke bagiye basore hariya nabo nyene bariko barironderera ubugari, ariko bamwe bamwe banashima rero n'abandi usanga baherekejwe n'abadamu babo ugasanga baje kuraba ingene ibintu biriko biragenda. Rero uno munsi nabashikiyebo bamwe baracari bato ariko abandi barakuze n'abantu b'abapapa bafise imiryango. Mbega ubuzima urababishaho nkuko bikenewe, reka jewe mvugane kwanza numwe muri wengaga. Ndetse ni sawa? Sawa. Meze neza? Uradundega. Wowe witwa Ishimwe Peace. Nitwa Ishimwe Peace. Ishimwe Peace. None Peace. Wewe uri umurovyi canke waje kuraba gusa ngire baro? Naje kuraba ingene hameze hano ntaho nari bwazi. Nabwo naho wari bwazi? None waje kuraba kugira ungukiki? Twazananye n'uriya muhungu nyene. Canke nawe uri kuriyigisha ingene nawe uzoruroba? Nawe bagira kwinjije mu irigana. Ubona uzobishobora? Nzobishobora navyiga nyene. Baravyiga? Bavyiga gute? Barakwereka ingene ushiramo indowani. Ego. Okay sawa. None urashobora kwibaza kugira iyi samaki kugira tujya tudagara dufatwe. Bahora bakoresha igora bashirika hajya ku ndowani. Bashira ku mwambo hanyuma bagashiramwo. Umwambo ni iki? Umwambo n'agakoko urufi rukunda. Ni bagita umwambo? Uyo mwambo uva? Umwambo uva mu cyondo. Ni mu vyondo? Ivyo vyondo vy'amajani. Ni vyondo vya Mwaba. mu biziba? Mu biziba. None turaboneka turakunda kuboneka. Ego. Tujya twashira ariko barategesha twavuye mu cyondo. Uyu rero numwe mu bana bari ko bariga yuko barabe yuko mbe uriga? Jewe siniga. Kubera iki? Jara kunani? Bakuzi bavuja hiti ndinga nariko ndarawujya mugabo ari hariya, hari umugabo ari hariya ariko araroba. None nkujya wewe wicaye ngaho wabibonye ujya mugabo yashitse hariya gute? Yashitsemo nyene kujya umubona yaciyemo nyene ngaho aragumara igenda yanduka arashikaho. Mama we none hajya ariko akoresha ubuhinga ubuhe kugira afate zijya mbuga. Aho ayirovye aca yishira. Yambaye ikintu cy'ishapo yasize mu izosi. Cy'ishapo? Urumva urufi arurovye aca shiramwo.
ni hatari kabisa. Ibintu rero n'ubuhinga bwiza cyane bwo kuroba, urashobora kwironkera utudagara two kurya. Indagara zo Tanganyika zacu ziraryoshe yemwe cyane, murabizi. Ngo rero tuvugane Mutama nawe. Ubu Mutama mubona twamusanze ngaha nawe nyene. Wewe ngo numurovyi. Sivyo none Mutama? Yego. Witwa Eric. Eric, wowe umaze igihe kingana gute muri akazi ko kuroba? Nagiye kirekire nk'imyaka 5. Imyaka 5. Mama we, mu myaka 5 ngira ingorane zibiri umaze guhura nazo uri kuraroba. Ingorane ushobora kugira nazo mu mazi nuko uhura n'ibikoko byo mu mazi. Imvubu cyangwa ingona. None amaze guhura nazo? Oya, mu bisanzwe uguma uri mu mazi uguma wiyubara ibyo bikoko. None nk'ubu bije nk'ubu imvubu ije uri kuraroba. Mutama urumva ije uri kuraroba kubera ntuguma hamwe ugumuraba hirya no hino. Uri kuraroba rero ukigumuraba kubera itaragushikira iri kiraza urayibona, iribira ikongera ikiburuka ikaduza umutwe hejuru. Ntishobora kuza itariburuka na ribi. Rero yiburutse ucuyibona. None dufataga nk'akarorero uri hari urona giye ujya mugabari uri nk'hariya ikaciza wewe ubona ko uyisiga kwe ikaciza mu mwanya ibitaragushikira urayisiga. Mu mwanya itaragushikira urayisiga. Imvura zingene yiruka mu mazi cyane. Iri ndabizi ibyo nivyo nzi ko yiruka, ariko rero ça dépend na distance muba umuhana. None wori umurovyi hari aho hashi ari ujya mugabari hari andashika no kwarenga. Yareka tubitwereka, ariko rero zishaka kwaza kumenya utaraje hari shaka kumenya hajya we nko ku munsi ushobora kuroba indagara zingana gute? Hari igihe ushobora kuroba indagara za 5. Za 5 ziba zingana gute? Ziba ari nyinshi apana izi. Apana nkizi. Kandi nini gusumbiza. Nk'ubu rero nshaka gusuma za 5 nozironka. Haba hari nini zisumbiza. Mama we. None muhajya mu mazi hajya mutanganyika hari ubwoko bw'ingahe bw'indagara? Hajya mu mazi hari ubwoko buyobeye burenze. Hari ubwoko bwinshi. Hari igihe uroba ugasanga urovye n'ibitazi. Ifi zitandukanye, hari umwanya uroba ugasanga urovye ifi utayizi utari ubwanayibona. Ukasanga urayirovye kugera. Mama we, none ajya office we ufise umuryango. Ose umudamu n'abana bangahe? N'abana babiri. Babeshujeho no kuroba. Akazi kawe nyine akazi kari kubiri. Hariyo umwanya wo kuza kuroba, hariyo kandi kazi ncanja gukora ko kwezi. Okay. None je shaka ufashe ikintu kimwe. Ugende hariya ujya mugabo yo bana yaje urahashika bute? Hajya agenda hashika. None kugira kanzu ugende hariya witegura gute? Kandi barakunda kuvuga yuko ngo mushi nahagiye haje. Kandi barakunda kuvuga yuko ngo mukoresha ibintu by'imiti nivyo. Oya nta miti dukoresha. Oya. Ngo kugira ushike hariya gusa ni bimwe abantu bishiramwo gusa kubwo kubona umuntu ahana agenda kandi ari ahantu hadanje abantu bakaca bavuga ati ujya ntiyoshika hajya adakoresheje imiti, ariko ugasanga nta miti ariko arakoresha. Ni Imana gusa nikurinda. None mama we, none uramaze guhura n'ikintu kigukanga mu mazi? Uramaze guhura n'ikintu kigukanga mu mazi? Guhura n'inzoka mu mazi. Inzoka warayihuye nayo? Cyagize gute? Urumva batubiranye nayo irikira manuka nanje urumva sinari bwashike nariko ndagenda. Urumva maze kuyibona ni ngombwa nkanguke, ariko maze gukanguka nayo burya naco kirafise ubwoba, nayo ikirakanguka burya ikigwana igenda nanje ncangwana ndayibisa, ariko nicyabujije ko nsubira mu byo narindimo. Ariko uriyahura? Oya se kwiyahura gusa bavuga ati iyo umuntu umunsi wiwe Imana yamuteguriye wageze naho habi iki niki ntibisubira inyuma. Rero umuntu abayeho kubw'Imana. Umuntu abayeho kubw'Imana kweri. Inzoka zo mu mazi kenshi murakunda guhura nazo? Sawa, ni byiza cyane. Bakozi ba budget nko muvyumva, izi ni zimwe mu ngorane abantu baroba bahurira nazo, cyane abantu bakoresha igera, bayita igere. Igera. Okay. None igera hajya murafise team yanyu hagara kwanza kugira kubore neza. Murafise team yanyu nyene ba iyo umwe wese yari arime. Ariko rero muba musanzwe muzi nanjye. Abantu nk'aba bo muba murobana muba muzi nanjye. None n'abakomande muronka?
oya urumva komande nk'abajya bagurisha nibo baca bazigura. Bajya bagurisha no baca bazigura. Sawa Mutama, reka rero je ndaguha akanya witegure ugende hariya muri ajya amazi jiwe unyemeze yuko uja hariya kandi uzani imboga hajya uzani basi n'imboga nazikiye bica bisaba ko ngenda niteguye nigera n'ibyambo nzana imboga oya inzoka we beno urabonye inzoka oya sinzoka ni iki ni ikintu nyene cy'igicafu kiri mu mazi ariko mazi hari ibintu byinshi mana yanje barakunda kuvuga ngo Matanganyika rero ibintu by'ibishitani ntabyo urahura navyo muri imyaka 5 amashetani ntapfa kugufata ntibakubeshe bavuga ngo yariyo sindabyanze ariko ntugire ngo amashetani ngo kubera wamamazi ngo aragufata oya muta wewe shakumbwira yuko mu myaka yose uri muri aka kazi ngira kwanza mu myaka yose uri muri aka kazi nta n'indasago baraguca oya nta n'indasago mu bubiri wanjye cyangwa byo kujana mu miti y'ikirundi oya nta n'umunsi warimwe ntibibaho nta n'umunsi warimwe kandi nta n'ibyo nkeneye by'indasago cyangwa iby'imiti ubuzima Imana niyo yandemye niyo imezomenya ukuntu nizomenya ukuntu none abapeti nk'aba baza kuroba abo baba baje kuyuba ntibaba baje kuroba baba baje kuyuba sawa rero reka tuguha akanya ugende hariya uvuze mbe nyine ndakubaza ijya mboga bavuga kajya kantu gatuma imboga ifatwa ishambo none icambo ni hariyo kajya imboga ijya hariyo icambo kinuze cy'umusiba hariyo n'ikindi cyambo cy'ubwatsi nyene bwo mu mazi kubera nabuhejeje nariko wowe wabuhejeje egera nga genda agiye kubutuzanira kwanza ingo kwanza ngaho utwereke neza ibi ubu none ubu umusazi buvaho buva nyene ahantu haba hari amazi nyene ya mu buserege ucubushira ko rero kuri kajya shira kugera ukazingira ko ariko sigufa kuzingira n'ubuhinga kubera urabona kugira gufata ko biragoye ubu n'ubuhinga budasanzwe cyane abanyafrika twifitiye je ndakunda kubabwira abantu yuko Afrika ifite utuntu twinshi turyoshe kuraba eka no kumviriza urabona abantu bariko barirondera ubugari n'imboga ngaha rero icyo ndagusaba reka tumuhe umwanya kwanza Mutama ngaha agende hariya hama agaruke turabe ingene biza kugenda ye bakuzi babuja hiti wa Mutama wacu nguyu none Mutama ajuvuye ajuvuye temvuye mu mazi none hajya vyokunda yuko woroba n'amaboko n'amaboko vyokunda oya utegerezwa kurobesha igera amaboko ntaroba abo Mutama ni sawa iyo uriko ukoresha ishashi
ingera niryo riroba mu mazi. None ndabona hariho abantu ngaho bariko baroga abandi bariko baroga mu bisanzwe kubera iki batogiye koga hariya kuri Tanganyika bien bakaza ngaha hariya kwa Papi Shop. Hariya Papi Shop hariya yarabankira nico gituma. Niyo mpamvu biza kwiyogera ngaha. None bavuga yuko ngo bigwaza amazi agwaza nivyo? Oya aya mazi ntacagwaza kubera aya Tanganyika amazi agwaza naya yo mu muserege. Aya yo mu Tanganyika ntacagwaza. Mzee big up nakubali uko Simba bakunzi ba Buja mwabonye izi ni zimwe mu mpano z'abana ba Afrika. Ni hatari sana anashobora gukoresha ubushobozi bwo kuroba bakaronka imboga biciye gusa ku mutete n'ikamba bagaca babyitirira ngo igera. Igera no iyo jambo ndi yagize igera yaje ripa igera urumva igera ni mu Kirundi isigura indo hano mu Giswahili akantu karoba akantu urobe n'umusaza hajya umutete wose n'uwitwa igera canke igera ni igera nako nyene karoba kafatisha nikaja igera naka hariyo igera hariyo uyu nawo n'umugozi akanagaki kari iyi iki ni icambo nico cambo iyi nayo iyo bayitwa inderembe. Inderembe ifasha iki? Iyo irafasha ku buryo yuko imboga ifashwe canke kugira iguma gihagarariye ibituma igira itanyiganyiga riguma hamwe mu mazi. None samaki yafashwe bimenya gute? Samaki yafashwe regrage yaka none regrage bimera gute? Kaca kibira gaca kibira canke nahikora ko gusikoze ngaha kwigera ucubibonera ngaha kwikozeko. Mambo ni mazito. Murakoze cyane rero mwese bakomera dukurikirana stories zose zaka kuri Buja TV. Tuzasubira undi munsi nagawane nitwa Isaac Classic. Banza murindira abo kuri Buja muri ngaha abo kuri Buja muri ngaha abo kuri Buja TV Buja TV Buja TV ahubwo rero umara nabwire mbwira abantu ati mugire subscribe kuri Buja TV aba mubwira abantu his class kuri Buja TV gute ugati abantu mwese muko muraturaba mugire subscribe kuri Buja TV abantu bose ariko baraturaba baryoherwe kuri abagire subscribe bagire scribe scrub nija basiga mu maso urayizi scrub unanambia vitu Kiingereza na wakati mimi niko mu Burundi lakini Buja ndo gisi iko basi Buja ndo gisi Buja FM na Buja TV Buja Hit TV unajua urabaza ba Slay Queen kisha tu wa journalist wa Slay Queen urabaza oya akandi uri mu Slay Queen ntavyo ntahura ubimbwiye mu Kirundi nice kabisa bye